Barundi baba mu mahanga, namwe mwese inshuti z'Uburundi, twagomba tubaramutse tubatera intege ku bikorwa bitandukanye musanzwe murangura mu gihugu c'amavukiro. Turazi yuko mufise imiryango itandukanye ikeneye kwama iriko irashigikirwa. Turazi yuko mufise ibikorwa bitandukanye aho musanzwe muba, ariko kandi mwarakoze uko mushoboye kugira ngo mubandanye mushigikirana muri uyu mwaka urangiye. Twawukozemwo rero ibintu byinshi nk'abarundi bo mu mahanga. Twarashoboye kugendera igihugu c'amavukiro, turabona ko cifashe, turabona ko iterambere atari agaseseshwa rumuri. Rero twagomba tubasabe ko imigambi itatu ikomeye twaraye twiyemeje: umugambi w'uburimyi n'ubworozi, umugambi w'uburaro bwiza, umugambi wo kwiyubakira ibitaro bikomeye by'abarundi baba mu mahanga. Iyo migambi turabasavye ko mwoyishigikira muri uyu mwaka mushasha tugiye gutangura. Abarongoye ibihugu namwe twagomba tubatera intege, mubandanye mukora neza kugira ngo abarundi musanzwe mujejwe muri ivyo bihugu murimwo biyumvemwo iyo migambi itatu. Hanyuma abarongoye amakomisiyo namwebwe turamaze kubona yuko mufise ibikorwa bihambaye muriko murarangura. Mwese hamwe, abari ku bikorwa n'abatari ku bikorwa, mwese muri bene Burundi, mu budasa bwanyu mugume mufatanye mu nda, kuko niko karanga keza, nibwo butunzi Imana yaduhaye abarundi. Nkaba rero nk'umurongozi w'abarundi baba mu mahanga ndabifurije umwaka mushasha muhire w'2019. Uzubabere umwaka w'amata n'ubuki, uzubabere umwaka w'amahoro, umwaka w'ibikorwa n'iterambere. Abatari basanzwe baja i Burundi, tubifurije yuko muri uwo mwaka bofata intambwe ikomeye yo kugendera Uburundi, mukabonaho Uburundi bugeze, namwebwe mugire intambwe ikomeye yo guterera mu iterambere. Mugiremwo rero imigisha, uno musi munezeranwe n'inshuti n'abagenzi. Imana iyo yaduhaye ubu buzima ikomeze iduhezagire. Murakoze.